kuvuga yuko utazwi amaraso yaseseka ava mu nzu zo mu Kinindo ubona mu miserege ari uruzi rw'amaraso araba jeune nane ndakubaze Kagenda oya reka gato manze nishure dushingiye kuri ico dushingiye kuri ico kibazo yarabaje nawe ugomba wirengagize yuko hari abapolisi bishwe umviriza ndakubwira ikintu kimwe again yakubajije ikibazo rindira gato urakoze ureke ndamusaza atayubahuka ukomeye we ukomeye ugace wubahuka ikambi ukagera muri magazine est normal sawa nanje reka ndakubaze ikibazo kimwe aho wewe ubona imbonera kure jeune uzi yaba mu Cibitoke nka wewe atigeze aba umupolisi yambaye impuzu y'igipolisi ari kumwe n'abapolisi batandatu akabereka ati harya na harya genda murase bakaca binjira bakarasa hama abo bajene bose bagapfa bavukana ari batandatu mu gitanda kimwe bakabasohora hanze aho umuvyeyi afatwa agashiramwo igiti mu gitereko kikaduga gushika mu munwa ivyo byose bikaba biriko bibera mu Burundi abana babo babibona umurundi yereka guhaguruka gute ngo yidefende contre abo bantu baza bambaye nk'igipolisi yoza areka kwidefanda gute banzurindire mpeze Krova Burundi bumeze neza gutega Krova abantu bagenda bubanza wubahe nako aravuga ubanzurindira hetse aje ariko nabwira ibintu hariko n'amafoto niko nabwira ibintu hariho n'amafoto des familles entières papa mama et les enfants décimés bose bagapfa kandi ata muntu numwe muri bo yigeze aja muri ivyo bintu vya manifestation uravyumva il y a des exemples des photos et des vidéos à l'appui uravyumva so iyo abajene bahagurutse bakagenda kurasa ahantu mu kambi ni ko iyo kambi ari iba yarabanje kuza kubatera mu mashambre yabo urinze ubona umunyagihugu ahagurukira igisoda nuko ahubwo biba vyarengeranye ayo n'amakosa igihugu kisha gitegezwa kuraba kirabira mu gisoda urumva rero mugere w'umunyagihugu yifati arinze arenga ko ababizi ko arenza amategeko rero kandi n'igihugu muri demokrasi no genius muri kuravuga si abarinze yikwifata ibintu muri ko muravuga no gukindira ku mivyimba y'abantu kandi ikambi y'igisirikare irimo abasirikare b'igihugu aba yarenze amategeko Genius again nakubwiye imbonera kure ziba zambaye impuzu z'igipolisi n'impuzu z'igisoda ntusubire kubeshera abo basoda bo mwikambi imbonera kure zahawe uje kwigira imbonera kure mu Burundi banakubitwa uje kwigira ngo imbonera kure ngo uza guteroriza abantu cyane no kubwiza uko Jenny Hondi ucukubitwa urabeshe kuko ivyo ntibikiba guteroriza abadiaspora Clovis reka nakubwire igitumubeshi reka nakubwira igitumubeshi muce muyiba reka nakubwira igitumubeshi mu ma urne amatora ariko araba indani mu ma urne hari imbonera kure ku mabisi ye Bujumbura hajya ku isoko kugira winjire mu ijoro imbonera kure zimwe barazicorera amafaranga kugira winjire yayo n'amatestimoni dufise tuzi umusirikare umupolisi niko mu Burundi gipanze siko bipanze uriko urabesha t'es en train de mentir mugabo ndavyumva uri mu Burundi utegeza kuvuga gucyo kuko tu ya notage ibereye mu mahanga n'ubundi ndabivuga ko ndi mu mahanga kuko iyo abandi ndani évidemment imbonera kure zo bazaranyishe alors arrête de mentir à toi-même Perezida yarasabye mutahe guterwa tuzotatuje nkakomeza amahoro pan African movement akama amafaranga nje kubagura ibisima ndabubakishiriza twebwe tuzotatuje nkakomeza amahoro pan African movement ahubwo mwitegurire kutwakira uzodutera tuzokwidefanda nibiri claire none tuzoba tuje mu matora kwitoza nta muntu umwe tuzoza gutera mugabo uzoshaka gutera tuzokwidefanda igihugu ni catwese nta wakiguze ni catwese Kagenda sabwe ene kuvuga ngo uzotaha kwitoza kugira ngo
n'umuntu azogutore wewe ufise ingufu oya je navuze yuko oya ntaharanira Banza- ibibanza banza- vya politiki bashaka kwagura ngo imbibe ngo Tanzania ngo ayigarukanire ngo ntabwo banza murorere meze ikibazo cy'iwanje mureke kunciramwo naje naho nciramwo nibaze yuko muheza mukavuga ari naheze wewe ufise ingufu zingana gute kuva abanyepolitike bose bananiwe kuva za 2015 kuduga 2020 gushika n'ubu unye 2025 amatora aguma yibwa wewe akabiryuzanye n'akaye ko n'ubu unye ivyo dusoma ivyo tuba tubona izi za 2025 dushaka duvuga ibi vya vuba watora abantu baguhagaze hejuru ibiki ibintu vyinshi wewe ufise ingufu izahe uvuye hanze kugira ngo uzohangane n'umuntu amaze imyaka 20 irenga afise igihugu kugira ngo ntakwibe nk'uko yivye abandi urakoze kuri ico kibazo. Inyungu yanje ya mbere mfise ni ubwenge Imana yampaye. inguvu nakubwiye Inguvu niyo nyungu nyene, naho tuyita inguvu nta kibazo. Inguvu za mbere mfise ni ubwenge Imana yampaye personnellement, kuko ubwenge butagiye imbere hakaja ubujuju nta kintu na kimwe twaba turiko turashikako, ni gukuraho iki ushiraho ikindi c'amafuti nyene. Ico ni ca mbere. Ca kabiri ni politike ngendegwako turiko. Iyo politike ngendegwako aho ngenda ndayivuga hose, apana ku marezo sosio, niko mvuga mu ba politicien canke mu ma alliance mba ndiko ndakora pour avoir des fonds, aho ngenda ndayivuga hose iba accueilli à 100%. Accueilli à 100%. Chaque fois ndiko ndarondera aba membre surtout bari capable de défendre komeza amahoro Pan African Movement au niveau y'ama menace ashobora kuzanwa na CNDD-FDD, abo onabone n'abantu badera cyane. Ico cyo ndakikubwiye. Ikindi naco ayandi makuru peut-être ntashobora kuvugira hano kubera bisaba un peu de discrétion. Turiko turakora website. Iyo website izo bari un site web iriko toutes les informations zose za komeza amahoro Pan African Movement. Uzoshobora no kuba umumembre a partir y'iyo website. Vyose ibyo bibazo uri kurabaza bizoba bihari. Bizoba biriho inyishu yabyo. So uduha umwanya n'umugambwe n'umuhari uvutse muri no 2025, novuga yuko tutaragera aho dutangura kwishira hejuru cyane, mugabo nta kintu na kimwe kitubuza kubaka ama alliance kandi aho tugeze si hato. Urakoze. iyo nzira yanyu ntishika Urakoze. aho ngarukiriza ivyiyumviro vy'iwanje iyo nzira yanyu ntishika kubera Iciyumviro cawe kirakiriwe kandi kirubashwe kandi biragoye. Yego kweri. Icubahiro ya mugabo cawe cico ciyumviro umenye ko cakiriwe kandi cakiriwe n'icubahiro cinshi. Yego murakoze. Hindura imikenyuro. Oya ivyiyumviro vyacu ntuze kuvyinjiramwo, we nturi muri komeza amahoro. Igihugu kigeze kura abajene aho kigeze genda mubandanye bose bamerewe nabi mugabo genda mubandanye mukigeza kure nta kibazo. Ibintu vy'amatora nibaze yuko atavyo mwotsinda. Amen. Twizere yuko ico uvuze kizoshikira. Uja guhiganwa n'umuntu ashigikiwe na arbitre hama ukinjiza gute? Jenny bazashaka kwinjira muri iyo discussion nawe, wambwiye yuko iciyumviro canje utacakiriye atari ico, navyumvise navyakiriye n'icubahiro cinshi, mugabo reka tugezaho. Numva umengo urafise ibindi vyiyumviro, uragenda nawe ukreye peut-être ivy'iwawe canke ubihereza abandi baze bagufashe. Mugabo je numva twogezaho kabisa. Kagenda aroide maze imisi numva avuga ati uzoruka ishoro uzomuma kandi uzomwana n'inyama y'umushatsi. Ega muri revolution gupfa. Muri revolution gupfa birimwo kweri. Kandi gupfira igihugu niyo moro ya mbere iri honorable. Wendi wigere kwa gasore rero turagushigikiye. Oya ndi kwa gasore je ndikagenda. Kwa gasore ni kwa gasore. Sino namwigereranya ujya ahanye yakoze ibintu birenze. Gusa ikintu twe twogwanira kimwe ndakubwira twokosora
twe tugire fight yo kuntu gusa tworonka nimba ari iyo essence nimba ari biki muga natwe sikuvuga ngo n'amafaranga abuze n'abantu bishe connection nka bamwebwe batera ubwoba abantu ahandi ho Burundi mani mwe mubuze imitahe ayo mazu Clovis nakubwiye ibyo uzavuga byose jewe nakubwiye ko umwana muto muri jewe uravyumva Clovis nakubashe bisosa je nusubire kunyagiriza yuko ari je ntumye igitoro kibura mu Burundi wavyumvise ivyo nabwiye jewe sije ntumye igitoro kibura mu Burundi namba utazi wariwe ndamukubwira ni Mukaneva première dame kiya gisuma cyambara ama $200,000 ku mubiri wiwe uravyumva je nusubire kuza kongereranya n'ivyo bisuma nabo ba genocidaire babicanye ugira ico uba rakoze mutama Okay. Honore. Komese mugiriye muri minota rimwe n'amahoro. Oya n'amahoro. Ati kuko nitungana nawe canumva nawe aciye avuga imvugo yo kutiyubaha acatuka première dame banza mundindire gato canururuka acatuka première dame yuko ari gisuma none ariko asaba ko Clovis yomwubaha nawe adashobora kwiyubaha yubaha abandi kagenda ivyumviro vy'umuntu ni muri demokrasi kubishikiriza nta kibazo mugabo hari imvugo aho wowe uri hose nawo wawanka iki hari imvugo umuntu akuze adashobora kubwira uwumukurira nukuri ndababaye nakumvirije ivyiyumviro vyawe mugabo akantu hereje ko karambabaje cembo numenga ibintu byose bari kuravuga nanafasha ibintu by'ubwenge none nayo kwevri wasaba ta stability afise muri serve oya aransitaje kuyinga aransitaje none ubise umenga asigura ibintu boro ari pose by'ubwenge mugabo aransitaje ijambo avuze mu nyuma yagiye kuvuga bukarije namubwiye ko yarekara arapamuta avuze ati kugira muri fade speed ya fade tumwe kagenda yisho kibazo Master P yaramubwiye ikintu cyo nyene mwishura ni bon appetit nasure guca gufungura ariko arajya wamuntu yiwashe bazokwifri wasaba Bazo ndabasaba ariko nukwishitsa mu majije ubona abanyagihugu tuzobashiraga muta oya kagenda baseriye gato ko je numvise umengo urafise na niveau numvise umengo ibintu kuravuga sivyo umuntu w'inkandagira sivyo mugabo iyo ugomba ko abantu bakubaha uriyubaha mukubaha n'abandi uko niko imibereho y'abantu bategerezwa kubaho ngaha kuri iyi si surtout iyo bafise mu mutwe hari normal baciye no kwishuri en plus kuko amategeko avuga ngaha y'igihugu nta tegeko na rimwe rivuga ko dukundana nta na rimwe tuzugenda kwa opeja tubwira ati Genius na Patrick mutegeza kuva ngaha mukundanye oya bazovuga ati mutegeza kuva ngaha hanye mwubahana niyo mategeko ahari nta tegeko ryo gukundana rihari uwo muntu utamukunda uramwubaha niko itegeko rivuga ryo mu butungane tureke rero kugira ibintu byo kwishurana ntidutukane gusa kwari kugukonseya kuko numvise ko umuntu akuze urakoze Genius urashobora kumanura nta kibazo sawa bon appetit bafungura wibuka bataronsi ibyo bafungura iyo umuntu ariko arasengera bose sinzi ko wowe usenga bon appetit Master P urakoze abanyagihugu ushaka kubatwara ari benshi hari abamwicabwenge hari abamwe badasubwenge mu gukamenya bose kashira kuri linye imwe bagenderako yumva afite izo mind ari hagitangura oya araciye ubwenge kuko ibintu byose namubwiye nta nari megeza mbira ko navuze ifuti canke no banamurengeye canke no banamututse imwe respect gusa ngira wewe hari ico mupfa kuko hari ibintu avuze sinzi ko ari akantu mubwiye sinzi hari ibintu aciye avuga
sinzi ko ari agastress wari umuteye wewe sinzi kurya wavuga gaje benshi bangayira ndonja zawe usanga zahoze oya nitujya temperature tujinja nitwava tujya temperature inatimika inawa ngudungana abantu batayizire zose so tukaba tukiziriko si kubera ngo taye brother imyaka urumva nari nzi yuko ari umuntu agomba gufata akandagire mu kirenge kwa Rwagasore kuko yaravuze ati Rwagasore ivyo yakoze no bishika ko najewe nopfuma nipfira rero sinzi ko Rwagasore yoba yari yaje atukana yoba yari yaje atubaha abamukurira atubaha uburongozi oya nimba ugomba kuja mu kirenge ca Rwagasore hera ngaha nyine hera ngaha na Rwagasore ntiyahereye hariya hejuru hera ngahanye utwereke ingendo nziza hanyuma tugukurikirane kuko n'izina ryawe kagenda turumva ko urumengo n'izina rigizene n'izina ry'umuntu ngira yoba komeye ingendo nziza ya mbere wokora no kujya izo njya zitarahora gendo zigereye atana rumumba na kwa many chroma yo discipline sio bari bafite ndakakaye kagenda kandi nibi bikuvuga ninjya mu kanwa iyo ni indi reso ndaguhaye genda ufungure niwaza gufungura cugaruka Chanjoye nuko wumva n'ingoga umbwiye ati umva nuko mbwiye ati nakumvise kandi ndubasha ibyo bavuze ati bandagirize igikorwa wari urimo mba final murazo ubwenge bon appetit rero sawa urakoze kabisa none Master P oya muri kujyawe umuntu yicwe n'inzara kweri ikintu muri komeza amahoro tugwanira nuko abantu bose inzara izovaho duhereye kuri uyu nyene Master P mugabo si watanze arafise ahubwo yaraduze kugukebura ni wigeze wumva hari ikintu na erega na Clover ibyo yavuga byose namubwiye nti ndavyakirana icubahiro mugabo iyo hagiyemwe ama accusation uravyumva aho niho namubwiye ati aho rarenze umurongo kwakiza umuntu ngo igitoro kibuze ngo kubera ngo twebwe ngo tugira ama publicité mabi iyo ni accusation ntibiba bikiri muri ntuze muri avuga gusa kagenda azo ndakuba wirengagije bose nodenya Master P yakubagenda gute ushaka kuvuga ko kagenda kwanda kuba basi mu gutuka abantu bakuriye inzego ndakubwira ikintu kimwe Genius première dame ni gisuma sindamututse c'est la vérité ni gisuma yiba amatungo ya Berbe c'est il y a des preuves c'est pas des dire hariho ama proof uravyumva bijya byose vy'igitoro igituma gihagaze tout ça il y a des proof so ari gisuma ni gisuma no kuvuga uko biri that's it aussi simple que ça nta numwe natutse jeje navuze ukuri Genius Master P Ebana burya rero haraho ubwenge butabuka bukarondera umutayera gusona urumva ukaba wewe ufise ukabuza umutayeri uyu mujama bamushonera ubwenge none nk'ukagenda ibintu ariko aravuga arabifitiye ubuhamya vraiment kagenda urazi ko umuntu wanje kagenda uri umuntu wanje kandi wewe minsi yose ubuhamya wingro Muzee hari umuntu agira uruboyi mu bwonko rugahagararayo ataronse wamugabo agiye kujya yagarutse utaronse urushikura uruboyi ni rubi ruhagaze mu bwonko ntuvuga ninjya mu kanwa ndagusaba eba muzee hari abatayeri bashona ubwenge hari aho butabuka mzee je numvume ngo ubwenge bwagutabukanye ntawo guma ariko araganira n'umuntu ubwenge buriko buraseseka kagenda nizagimana kagenda mucubahiro ci wawe nukuri umbabarire umuntu nitere kagenda uje umuntu uri kuravuga twe nano two kubaho kuvuga kandi ni izina rya Mungu Master P ebana je mumbwirire kuko kagenda tumaze kuvugana kenshi mugabo ibi bintu yaranse kubireka n'ukuri wengira yo kumvira wingo nabanje namwumvirije kare namwumvirije numva umengo ariko avuga ibintu by'ubwenge
mu nyuma nza numva aravanze ibintu by'ibiharage n'imyumbati n'amateke mu nkono imwe arabicucumye ndavuga ati we no ukavuga injya agoma avuga injya genda uje uyu mujama rero bigenze muguma muvuga injya gusa nta kindi none gashaye injya ko arizo zigize igihugu arizo zigize bene gihugu genda uje rero genda uje kagenda kugwara birabaho urashobora gukenera umupsikologe kuko ntushobora kwishigikira mu bantu ngumuki uvuze ngumuki urashobora gukenera umupsikologe akuganira ngumuki erega iyo umuntu agwaye ntabimenya wasubiramo ngumuki uyu umuntu agwaye ntabimenya none cyane ndondera umuki wawe kagenda ndagusabye umwumvirize neza Mastapi kagenda ndagusabye umwumvirize neza Mastapi n'ukuri kandi ntubigire blague jewe kagenda tumaze kuganira kenshi warambwiye ati Wingo jewe ibyo nkora ndabizi namwumvise cyaragwaye ibyo nkora ndabizi oya none Wingo avuze ngo nje kurondera ibyo nkora ndabizi oya avuze ngo nje kurondera umuki umupsikologe n'umuki agufashe mu mutwe hari ikitagenda neza umupsikologe je nawenze kandi si bibi yo kagenda hari imiti woguha ikagufasha ubwenge bugasubira kandi ibu n'udutabu tw'abana uzurasoma twa dessin anime kuko ubwenge bwarasubiye ibwana ukadura kino tuntu tutuje uja ahantu mugakina amaje ukaryoherwa n'abandi bantu ukabona ibindi ngo tugakina maki tukavuze ngo tugakina maki amaje na maki uriko uratuka ko uragwaye oya amaje na maki ngo amaje udukino tw'abana uri muri terapi uri muri kagenda niwashika muri terapi uzobimenya kuko abaganga babijejwe ntibabimenya oya uvuze ngo amaje bazogushira muri terapi amaje na maki kandi bizogufasha kagenda je ndumva yuko uzi ubwenge bashino niko ikimbaza ikibazo ntibanyishure vra amaje na maki nukuri kwa Mungu nturi kijuju ikintu nakunze nturi kijuju gusa wagwaye ni depression ntiyagwaye ni depression yego hari utunini baguha arakeneye umupsikologe amuba hafi kandi amuba hafi cyane gose misi yose nukuri iyo umaze imisi udasinzira haraho ubwonko muramaze kubona ko umuntu anigana n'itiro rero iyo wiforsheje gose biratusha imitsi yo mu mutwe hari utunini baguha ugasinzira ukamara umwanya n'akazi bugasubira ku gihe ubwenge bugasubira ku gihe kuko umaze umwanya muremure udasinzira akagenda nukuri nivyo byiyumviro bica biza misi yose kagenda we tuzi neza yuko hari umugambwe uriko wamamaza kandi ukeneye yuko bazowutora mugabo mu gihe ukeneye yuko bazowutora ukiri muri iyo ngendo kagenda bizogenda gute yo gutuka abakuruta abo mutangana ntibibaho hari utunini duformata umviza ndakubwire namba utatahuye neza tout d'abord bon appétit genda ufungure cya kabiri neva n'umukarani umugore wiwe n'igisuma mwe mutwawe n'umukarani yajya nawe naravyivugiye none urubatse umukarani kagenda umuntu wewe azoguta mu bantu bose n'umukarani inuze yawe yose uri kuragira nta muntu numwe yo gutora uri kuravuga nta muntu numwe yo gutora uri kuravuga ibintu nk'ibyo ngo n'umukarani none so yaravyivugiye ko ari umukarani Wingro we numvise yarabivuze ko ari umukarani ngo Mastapi ntubona kagenda sinzi ikintu yitwaje mu bintu avuga kagenda iri pare yuko hari ikintu yitwaje gikomeye cyane gose kubwo avuga ati mu bintu mvuga jewe nta ngaruka nimwe bizo kagenda urafite umuryango mu Burundi kagenda Nimba ufise umuryango mu Burundi umuryango wawe ntukunda tureke n'ingaruka umuryango wiwe wowe urabona kuwica umuryango wiwe wowe nturi kuravuga no ngahanye ntunakenewe basi ku muntu akuze nazumvise za mbombo rero za terrorisme nyine ndababwira rero komeza amahoro Pan African Movement aba nyine aba
aba nibo tuzotangura gushira mu mashure bige none Kagenda izimbombo murabona izimbombo nyene muzimera imbombo muri komantari utuntu tudupanga no dusiba no dusaza nta bantu boha imbombo Kagenda nta abantu batanze imbombo bazoba bazihaye ushiremo n'udukwavu n'amagi barakunda ushiremo n'udukwavu n'amagi barakunda rero urabona yuko ibitekerezo by'abantu batabishigikiye jewe vraiment ibitekerezo bidashigikiwe na Wingo hamwe na Master P nta kibazo. Umugani wa Honore yakubwiye ati uraraba uhindura umukenyero Kagenda si jewe Wingo na Master P gusa n'abandi bose ahubwo bari barabuze aho babivugira. Kagenda nta muntu numwe ufise izo ide zuko n'ukuri yo gushigikira. Kagenda hari ukuntu wogira promotion yiwawe abantu bakagukunda sivyo canke utiriwe urazana ibintu byo gufata ifoto y'umukuru w'igihugu ngo tapinga ku mabinga ngo tapinga ngo mugo ruhanga wana jya mabinga ajya nyine y'ukarani mu Kagenda garukiriza onye urumva. Okay, reka Genius kwa binsabye reka ndabireke daitije igiti utari bwurire nturangamiza niwo mugani ndaguciriye. Sawa bon appétit rero genda kurya. Wawumvise ndagusubiriremo igiti utari bwurire ntunarangamiza. Danger B. Uzoze uraganira na twebwe mu ngana ngaha hari abantu ngaha kuri live mutarahuriraho na rimwe. Kandi mutazopfa mwarahuriyeho. Abo bantu uzobubahe aho uzobabona uzoze uraganira na twebwe ushaka udutuke twebwe turi kuri nivo imwe turahurira kuri live mugabo Masapi nukuri twebwe arazoshaka twite za rujumbo yewe nanamurindiriye ko nukuri Kagenda ego turabizi twebwe kubanunuza nta kindi twebwe tununuze nta ribi mugabo Kagenda nukuri abo duhangana nabo turi bombo ntacu Kagenda afungua kamera no Genius yo mubwire yisanzure no kuri Kagenda avuga ibyo yigure kamera Ejini oya ntiyuguruwe na kamera kuko iryo jwi twumva umengo azubwenge twumura mu maso tugasanga byanyuranye byo tubabaza umuntu man mwacha kuyoga gatuka president w'igihugu kandi ari mu eba reguri ku rasta man oya sumubona aragwaye man hari abantu bagwara ntibabimenye kandi rero hari ingwara zo mu mutwe muri iyi minsi ugasanga agashomeri karafasha umuntu aho gashomeri kakamutera kwiyumvira gose imitsi gasota kubera ata resistance afise mu mutwe. Guys tuyagi ibindi Master P wekajyana yego kweli tuyagi ibindi mu fresh Jini uwo mujama ntasubiye njanye nawe sha Genius tugeza onye office akagwa bose Genius abaporotini beza baduhebeye inzoga Master P agiye kujya we yari yakubwiye ko agiye kujya Kagenda wenda agiye kujya ajya kuri restaurant none hari ikindi kintu agomba avuga atari injya gusa ajya kuri restaurant umwanya wose amazaza ari injya tu n'imigani yiwe yarijanye n'ibintu vy'injya Kagenda wenda Master P yogaruka ngaha ukabisubiramwo yogaruka ngaha ukabisubiramwo pe oya jewe Jose nshaka kuvugana n'abantu bariko barajya nibabanze bajye hama bagiye kurya bagaruke mu yaki bahaze ushaka gusanga ari ndara yari kwivugisha
kagenda hari ikintu nkeneye kukubaza mu rupfasoni Yego shawe. urabizi wewe uko atana kimwe dupfa n'uko kagenda oya wewe kandi we nawe uri mbombo rimwe na rimwe we ndumva umenga oya twogushira mu ishuri umunsi wanyuzwe imbugu mureke ibyo byago guys please okay Genius yatuvugije kagenda tugende kuganira ku byerekeye n'abagore rero we kagenda urazi gutongoza mbwo barabyihakanye ngo ntuzi gutongoza wewe oya je ndi umupolitologe nta mwanya afise w'abagore afise umwanya urashukwa rero urashukwa none oya umva Genius ubwo rero burya akadirisha kageze kuri level y'ubudirisha nyene ubwo tuzosubira Imana igohezagire amahoro n'urukundo bisage oya ntugende tugira duhindure sije yaciye yiruka onore nago n'igihugu cyafiri onore igihugu cyafiriye ongana muratwenza Ebaga. Ndumiwe. Genius nsawaga Genius asha nimore kabisa asha nimore bati Genius hari ikintu kimwe nagomba nakubwira sivyo Genius ndakumva wiwe kuva biti Yangize ubwo urankarira ni sawa Grand oya pana Grand Frère ntuco nyitwa Grand Frère nyine uko jewe byo wanyeretse nturi Grand Frère nyubaha ndabizi byose gusa abizi ntanzi urabona Clover hari ikintu natangaje navuze yuko ntashobora kwicara aho uri kandi umbabarire sivyo umbabarire sivyo ni wagenda ndagaruka ndagaruka enjoy reka jewe ngende nabona wagiye ndaza kugaruka ryoherwa oya nta na kimwe guma ngaho kari ni babika karibu guma ngaho Clover guma ngaho arabutungira nk'ijemwo hanyuma waheza kwisanzura ndagaruka Genius ndamwirukanye kugira ndahave nanjye ni byiza nimba mufitanye ibibazo murabe ukuntu mubikemura abikenera nirere nyene gusa muka ibiba byose ko ataje ndavyikwegera bizanwa nyene muzobikemura muri abantu b'abagabo ibyo ni ibintu bisanzwe kwipora nyene tugirene muraronderana inbox mu bitorera umuti ni fresh ndabizi Hello mwese mumeze neza yo ninjagero wagwa wagwana meze fresh meze cool Ndisha kwa mudakunda amahoro none nka Clover bo mudakunda amahoro ndetse batugura mudakunda amahoro ndebe kantu ya Clover ndawumiwe uno munsi vraiment gusa Clover afite confidence oya gusa kimwe amahoro Clover Sekiriti nta kintu mupfa gusa wowe wabiketse abantu benshi cyane nta kintu mupfa rero ibyo bintu birekeraho byaje vraiment twari twanavyibagiye no ntabwo yaza kuri ku busanzwe Genius muzi hano buri kanya kuri Genius none ataza hano kubura yuko mubangamiye urumva no kubangamira umuntu ntabwo ari byiza aba ukabyicaramo kuva yuko umeze neza ko bangamiye umuntu ukumva yuko umeze neza ntabwo ari byo kubangamira umuntu ntabwo ari byiza cyane na gatoya
umuntu yakubwira ati ngo wize wicare hano ubangamira umuntu nawe ukabyakira ubangamira umuntu no ariko umuntu mwavugana utamubangamiye. Babi gatubo turabona none. Babishu bantu mwese mwagiye muri mute. nje ndahari uvuga tu kinini Nuko mbona umenga mwumiwe mwese n'amahoro. nari ndindiriye